Frère Franck, mwene data Frank, Dieu a fait de grandes choses pour nous tous. Imana yakoze ibihambaye kuri twebwe twese, yaradufashije mu buryo bwiza cyane, ku buryo nta kindi twokora atari kumuhimbaza no kumushimagiza. Dufise hano urutonde rw'amasengesho, hama turafise ibibazo n'indamukanyo. Ubwa mbere nagomba kubatangariza mwese, ndabahe inkuru nziza ko ibikorane gutangaza mu Kirusiya birameze neza cyane. Twese twari duhagaritse umutima, mwene data Frank tuzi twese, nyina wa Siegfried yaratwandikiye ari mu Burusiya atubwira ngo ibiganiro byumvikana neza hariya. Rero turanezerewe cyane, dufise n'amashimwe ku Mana kubwo amahirwe uburyo yaduhaye ku buntu bwiwe mu buryo budasanzwe. turashima ku bwa mwene data Schmidt, amashimwe nabe ay'umwami. Mwene data Branham avuga ati byoba ngo ni byiza guhabwa amashugwe umuntu akibaho gusumba kumushira ku rugori rw'amashugwe kumva. Imana idufashe dukundane, duhane agaciro, twubahane kandi dushimane bamwe n'abandi bivuye mu mitima kubw'igikorwa, ubukozi n'ibango umwami aha umwe wese. Ku ruhande rwanje ibi jewe nta ngorane bintera, noshoboye kunezerwa ku bwa bose iyo umwami yazana bene data bose hano umwe inyuma y'uwundi, ku buryo hosigara gusa bashiki bacu nabo ikabaha igikorwa. Nanjye nonezerwa cyane kuko nomenya yuko ivyo bizoshoboza gukora ibihambaye mu bwami bw'Imana no kuzana imigisha myinshi cyane. Murazi umugani wanje ugomba yuko Imana imuhezagire, ashime ivyo Imana imaze kumuha. Igeraho kizoshika natwe tuzonezerwa kuri vyose ibishika kubw'ubuntu. Hano hariho ibintu byinshi by'ama itaji, no kuvuga n'imitwaro n'ibikorane byo ku radio bya bihitiye. Sinagomba kuvuga kwico cigwa. Hariho akaga keshi mu bantu, akaga keshi gasumba uko tubibaza, tubivuganga, turabibona mu miryango yacu, turabona mu bagenzi bacu badukikije nk'uko byumva bavuga. Abantu bizigiye yuko dusenga muri kino kibanza kandi ko Imana izokwishura amasengesho yacu. Turahaguruka dusenge. Data wo mwijuru, twese hamwe tuje munyonga hawe o Mana, umaze kumva amasengesho menshi urayishura kandi uzobandanya kubikora. Nitudugije gusa ijwi ryacu, ariko turaguhamagaye bivuye ibwina mu mutima, turagutabaje. Urazi nta wundi muntu dufise wo guhindukirira, si umutama, si mwene data, si abantu aho bashwiragiye, nta muntu n'umwe abumva, nta n'umuntu n'umwe bashobora guhindukirirako. Barondera ubufasha bwawe o Mana. Mana uri mu ijuru, nube hafi yabo rero ubu, nabo bumve ko tubasengera. Uhindure ibyabo, ubabohore, ukize, utabare, ugaragaze ububasha bw'izina ryawe
cy'ubwiza. Turagushimiye, turagushimira mwami, uzobikora mu izina rya Yesu, amen. Nous avons aujourd'hui uno munsi dufise quelques questions très ibibazo bigufi bigufi, hanyuma turaza kwinjira dans la parole. mu ijambo. Nous avons ensuite reçu hanyuma des turamaze salutations kuronka indamukanyo de l'Hongrie, zo muri Hongiriya, de frères et sœurs qui ont kuri bene data na bashiki été bacu particulièrement bénis bahezagiwe dans notre séjour igihe twari hariya. là-bas. Ces frères abo bene data et sœurs nous n'abashiki bacu racontent ce qu'ils batubwira ont vécu là-bas. ibyo babayemo hariya, baradusaba ngo tubasengere. Ils souhaitent également barifuza kandi barifuriza bénédiction de Dieu. Je crois que bose c'était la sœur imigisha. Ndibaza ko yari mushiki wacu qui, à l'époque, iwe avait kiriya reçu gihe yari yaronse un parler en langue et avait kuvuga donné mu ndimi, l'interprétation comme atanga n'isobanuro on en entend rarement nk'uko sous tubyumva l'onction gake munsi y'ugusigwa n'igikorwa ca mpwemu yera. C'était tellement puissant byari iby'ububasha, la manière avec laquelle elle uburyo a été de Dieu que je yafashwe na me suis dit mpwemu w'Imana. Nibwiye nti n'intebe zari hajya zitagira ubuzima nazo zari gukorwako n'ivyariko birakoreka. Amen. C'était très long et aussi byari birebire kandi ntibyari bimenyerewe. Ndibaza pour notre façon ku buryo bwacu de faire bwo gukora nk'uko ndabyibuka byabaye gutya. hariho iryungane mu rurimi ni gusobanura mu gihongwa, hanyuma irindi ryungane mu rurimi no kurisobanura mu rurimi rw'igihongwa. byagumye biba gutyo iminota mike, sinzi ubu bwishwa mbere bwagiye ku rupapuro, buruzura ku rupapuro. Ibi ntangaza cyane hano nuko uwo mushiki wacu yari yamaze kubura mu majambo yiwe ukungene igikorwa hariya cyari ko kiragenda muri Hongiriya. hari ikintu rero ngaha kindaba sinatahuye, ivyo byarasobanuwe. havugwa hano ngo nzoshira igikorwa canje mu mitima yanyu kigira ubuzima, muzobona ubwiza bwanje, ariko mutegerezwa kugendera kw'iyo nzira nk'uko mpwemu wanje abarongora. hanyuma nawe mwana wanje Frank, ndakubwiye byari ibintu bidasanzwe. haranditswe hano ngo nzobandanya kukwemeza mu bukozi bwawe, kandi amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kukunesha. Amen. Nzosambura igikorwa c'umwasi iruhande yawe. Amina. Hamwe n'ikiganza canje kiramvuye, ndagukikije inkingi y'umuriro. ntangaza ijambo ryanje, kuko nashize ijambo ryanje mu kanwa kawe. Amen. ntiwigere utinya abantu, kuko ububasha bwanje kuri wowe ni bw'ikirenga. Amen. rimwe na rimwe biciye bugufi, ariko ni ijambo naronse umunsi umwe ndarikuye ku muhanuzi Yesaya mu gihe c'umwiza. hanyuma uko byavugwa ni nk'uko nyene, nta na kimwe twatahuye mu byavuzwe, ariko twari tuzi yuko mpwemu w'Imana yari mu gikorwa mu buryo bw'inkomezi, kandi uwo mushiki wacu yari kandi aguma afise impano. yabonye ibintu runaka, kumbure abandi bene data n'abashiki bacu, abarongozi bene data bafise igikorwa cyo kurongora batabona kandi batamenya.
ariko imana itanga ubuntu mu masigara y'abantu bayo. Ni muri ayo majambo rero niho habazwa ikibazo ku bijanye n'ibintu byabaye muri ano mayinga ya nyuma muri kino kibanza. Nimba ntahura neza muri rusange ikibazo canke ibibazo bibiri byuzuye kuri runo rupapuro nko ku bice bitatu bya kane byovugwa mu ryungane rikurikirana. Bamwe baribaza nimba ata muntu n'umwe afise ububasha bwo gukora ikintu runaka mu bwami bw'Imana gushika igihe biba byahishuwe. Mbega niko bimeze? Oya, siko bimeze. Nimba byabaye bimeze uko, abantu bose bociye bicara, nta kintu na kimwe cosubiye gukoreka mu bwami bw'Imana. Siko bimeze, si iby'ukuri. Hano niko nibaza ku itangazo rya mwene data Branham. Yarindira yuko Imana imuha inyigisho nshasha. Yaravuze ati, mwami, nsubiye gukora ubukozi bw'ivugabutumwa gushikaho uzompa ayandi merekezo, naje zokora ibyo mbariye. Iminsi yose si uko uzi ko ubutumwa bwiza buba budasanzwe buhuye n'ibihe, bufise icyo budasobanura kidasanzwe. Ariko ibyo ntibisobanura yuko abantu bose rero baca baja kuruhuka. Si iby'ukuri. Nimba ikintu runaka kidahuye no kugomba kw'Imana gikoretse, aho rero irabitumenyesha. Si iminsi yose, ntibikenewe. Ndabizi, ndabisubiyemwo. Ibyo kumbure biracikana igihe twavuze canke twavuze ubutumwa bwiza yuko mu bihe bya nyuma umwami azotanga amerekezo n'inyigisho zitumbereye. Aho rero nta muntu n'umwe yavuze ngo mu kurindira ico gihe bose bace basigara bareza amaboko. Oya, sinabivuze. Sinzi ko hari umuntu yoba yabyumvise. Je nabyo nzi, sinabivuze kandi sinanabyiyumviriye. Igihe ushaka mwene data rwose niko avuze, niko naje nibaza, niko ndabizi mu mutima. Niba nobabwira aho byose bisobanurwa hose mu ndimi zose, byoba ari ibintu bitumvikana, bitegezwa gukoreka. Naranezerewe igihe mwene data Reiterman yafata umwanya wo gusobanura no gutangaza. Nogombye kumubwira nti ni afate umwanya wiwe wose ijoro n'umutaga atangarize abantu, ahe abantu mu rurimi rwiwe ibintu by'igiciro ibyo twaronse muri kino kibanza kubwo uguhishurirwa kw'ijambo. Ibyo bikoreke yaba ari mu nyandiko canke mu mabande, ntaco bitwaye, bijanye n'amahigwe canke n'uburyo bubonetse. Ariko hariho ijambo mu muhanuzi, ni muri Amosi, nivyo mu gice ca 3 handitswe ngo umwami yaravuze, ninde atavugishwa, ninde atobaho nk'umuhanuzi. Iyo umwami yavuze, ni ibango ryacu rero ryo gutangaza ibyo yavuze. Yaba bose borindira itegeko ritumbere rivuye ku Mana, hobaye iki? Nta kindi na kimwe. Byoca bigenda gute mu kurindira? Uko niko ijambo ritanzwe canke gutangaza iryo bene data bamwe bashize ku ruhande kubwo
ubutumwa ibango. Ndababaza ikibazo gikurikira, abo bene data babiri bavuzwe hano mbega ntibaje ku murongo wa mbere hano mu myaka n'imyaka? Mbega ntibagize umugabane mu gikorwa? Ntibakoreye umwami hano mu ikoraniro? Ntibasomye ijambo ry'Imana imbere? Ntibagize umugabane mu byo twese twari dufise dusangiye? Ego nivyo. Uko rero harashobora gushika yuko na mwene data ariko akora mu bwami bw'Imana atabango ridasanzwe, nawe ahembwa n'Imana ibona ubwizigirwa bwiwe. Ni abangahe abamama bari kwiragiza iruhande yabo bashinga intahe bafise ibango ridasanzwe? Murashobora kumbwira nimba ujya mugore kuyiriba yoba yarafise ibango ridasanzwe igihe aje mu gisagara mu Samariya akabwira abantu bose ati umviriza, mutegezwa rero kuza ubu kuko nahuye na wa wundi uwo Mose n'abahanuzi bavuze ko. Mbega siwe Mesiya? Nimuze kuraba, nimuze mwirabire mwebwe ubwanyu, yambariye byose, kandi nimwaza namwe araza kubibabwira. Ubwo rero yamaze gushinga intahe, nta muntu n'umwe yigeze avuga ngo yakoze nabi. Igihe dusoma ibyanditswe byera turabona yuko abo bose bagiriwe ubuntu n'Imana, bahezagiwe n'umwami, bashinze intahe, yaba abagabo canke abagore, abakiri bato canke abatanu, batangaje ibyo umwami Yesu yakoze yabakoreye. Noshobora kubereka mbere aho umwami Yesu yahaye igikorwa bashiki bacu. Murasoma muri Bibiliya? Nindabizi. Ninde muri mwebwe azi ko umwami Yesu yahaye ibango igikorwa bashiki bacu? Ndashobora kubona ibiganza byanyu. Yego nivyo. Yabwiye Mariya ati genda ubwire abigishwa banje yuko nazutse. Ntiyamusavye ngo agende inyuma yabo aje kuruhimba havugirwa ubutumwa. Oya, aje gushingira intahe ibyo yabonye n'ibyo yumvise, atari ku gice aho bavugira ubutumwa. Uwo ari we wese yoshobora kubikora. Na mwene data yitanga, afata umwanya n'amafaranga yiwe n'ikintu cyose ashobora gukora ku bw'ubwami bw'Imana. Nta n'ikindi kintu na kimwe dukeneye, ni ukubashigikira mu masengesho yacu kugira ngo bamenye yuko turi kumwe nabo kandi ko tubashigikiye. Ego nivyo. Hazogira igihe kumbure ku ntango habemwo amakosa akogwe ahantu hariya, ariko ivyo ntibireba abashikira. None umuntu acashibura byose? Ntibishoboka. Abantu bigira mu makosa bakabandanya. Mwene data Lightman, kiretse yuko Imana umwami ifashe ingingo bitandukanye ikabyerekana ikabivuga hano, tukwifurije n'umutima wose umugisha w'Imana mu gikorwa mw'ibanga byo waronse mu mutima wawe cyo gusobanurira ubwoko bwawe, ukabushikiriza ibyabaye by'igiciro kuri twebwe twese. Nk'ubwo nyene niko twibuka bene data n'abashiki bacu bo muri Czechoslovakie, muri Polone, mu Burusiya, abo bose ntidukeneye kubibahishurira kuko hano harasobanurwa mu Kirusiya, mu Gipolone, byose bizokwandikwa mu kanya gato, hanyuma bitangazwe, bikwiragizwe, bihabwa abantu byanditswe. Rero hariho ibintu bikoreka. Bashiki bacu hano bari mu gikorwa cyo gusobanura, turabishimira Imana. Canke murashobora kubikora nka bene data, ntimukekeranye. Birakeneye gusa kwiyerekana, hanyuma mwese mushobora kubikora mu Kirusiya, mu Gipolone, mwoshobora gusobanura mukandika. Mutabishoboye, shimira umwami kuri bashiki bacu bariho bashobora kubikora. Imana yatondetse byose, irazi igituma biriho, n'umutima wacu wose turafise amashimwe ku mwami kuri byose. Kandi muri ayo majambo nyene mwo kwifuje kumbure mwese, yaba
mwari abantu b'imvuga kuri ibyo bizoguma hagati yacu twebwe twese. ninde muri mwebwe yumvise ikintu kidasanzwe igihe ubuhanuzi bwavuga mwene data na mushiki wacu Schmidt? nimuduze ibiganza. nta n'umwe. ego none bimeze gute? ni gute ibyo bishoboka? none ibyo byabaye ibyoroshe kuri twebwe twese? mbega by'ukuri mwabaye imvuga kuri mu mutima? cyangwa muzobimbwira hanyuma nimba hari ikintu cabagoye? murabona mpwemu w'Imana ntakora ikosa, arazi ingene ibintu bitegerezwa gukorwa. ariko nimwabona yuko igihe ndabivuga ubu mvuze gusa mwene data Schmidt, mwabibonye namwe? ego hariho ibintu bimwe bimwe byoboneka ubyiyumviriye ko ndazi igituma umwami yakoze ibyo, ndazi igituma nanjye nkora ikindi kintu. Imana irongora ibintu naho tutabivuga iminsi yose hano. ndabibabwira, umwami yafashe byose mu ntoke ku bwacu, kandi araducunga, acunga n'ibivugwa n'ibikorwa mu buryo dutegerezwa twese kwiyumva tumerewe neza. Imana umwami ni mwiza cyane, n'ubwiza byose abikora neza mu bwoko bwiwe, ku bwiza bw'izina ryiwe. nari ngifise kandi umurongo wo muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa ahavugwa kandi aherekanwa yuko bene data batorwa n'ikoraniro. hariho rero amahirwe atandukanye mu ishengero ry'Imana nzima. ikintu gihambaye ni uko umwami ari we ahabwa ibyo afitiye uburenganzira muri byose, hanyuma ukugomba kwiwe akaba ariko gukoreka, hanyuma ikintu cyose kaba mu kibanza. turashobora gusoma mu byakozwe n'intumwa imbere hano guhera ku murongo wa 25. ngo une réunion de choisir des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. ngo twafashe ingingo gutoranya bene data tubarungikana na mwene data Barnaba na Paul. tubiravye hano bari abantu b'Imana bari mu gikorwa mu ikoraniro, hanyuma baca bitwa abahanuzi mu buryo ubu canke ubundi. ariko haravugwa hano ngo twafashe ingingo yo kurungika abantu, abagabo hamwe na Barnaba na Paulo. suko mpwemu yera yatoye abo babiri. ikoraniro na bene data bari bahari muri icyo gikorane bahisemo yuko abo bene data baherekeza abo bandi ba mbere. hanyuma mu nyuma turasoma yuko ibihari byadutse hagati ya bene data bari batumwe n'umwami. ku by'ukuri nanezerewe gusoma hano ngo ibihari bikomeye. ndibwira nti uko niko nari nibaza Paulo igihe yavuga ubutumwa n'inkomezi, igihe yaharira agaharira n'inkomezi. siko niko byanditswe hano. jewe si ugusoma si biri ku mutima, biri mu kiwane cya 15 ku murongo wa 37. Barnaba agomba ko bajana na Yohana nawe ari we Mariko, ariko Paulo ntibyamubera byiza kujana uwabataye i Pamfili ntajane nabo muri ico gikorwa. 39. hanyuma imitongano ibatera gutandukana
Barunaba ajana Mariko avudukayo ari mu bwato. Mbega si byiza ko kandi ibi navyo byanditswe muri Bibiliya? Yego nivyo ni byiza cyane. Mwibaza yuko ibi biza kugirira nabi igikorwa c'intumwa? Oya, ariko byerekana ko bari abantu. Umuntu w'ukuri yagwanira ibyo yibaza. Baranaba ntiyashobora kwibaza yuko Pawulo atanezerwa nuko mwene data bajana, nimba bitamunezera canke bimunezera, avuga ati uwo muntu aragoramye, ntiyashaka kujana natwe. Ubu rero ko arose amahirwe meza, abona ko arose amahirwe yo kujana. Oya, nimba ugomba kujana nawe Jesse na Mukene, habanje kuba ibihari bikomeye hagati y'abo babiri. Pawulo yari umugabo atihanganira iby'igice, yahitamwo kuja mu bihari bikomeye gusumba kumvikana ibintu bicumbagira. Siko yari ameze. Aho niho twuzuzanya. Ntitwo kwigeranya na Pawulo, ariko hari ikinezera Imana ni kubamwo igihe bitumira neza. Oya, ntibyumvikana. Uwo mugabo yimubereye neza ati ndabona ari amahirwe, ubu rero nagarutse, reka njane namwe. Kumbure ntiyari yakoze ibintu bihambaye wenyine. Hanyuma acaragaruka aravuga ati ubu reka rero njane n'intumwa, reka ndabakurikire, reka nanje nze kuronka ico novuga, ndaza kubonerwamwo amahirwe y'ibiza kuba muri rujya rugendo. Pawulo atahura rero ibintu binyuranye, abwira Baranaba. Ariko abo babiri bose bari batumwe na mpwemu w'Imana ngo baje mu gikorwa c'Imana, sivyo? Ni nako bimeze bene data n'abashiki bacu. Tukiri hano ku isi, ibintu birashobora gukoreka, ivyo twogira ibyumviro bitandukanye. Uwo munsi sindumva ngo ibihari byarabaye hagati yacu mu byumviro. Mbega byaba byarabayeho kimwe canke byarabayeho? Sindabyumva bivugwa kandi sindicabona. Birashoboka ko hoba ibyumviro bitandukanye kuri iki canke ikindi, ariko nta ntumwa dufise hano ku buryo twofata ingingo ya nyuma yo guca urubanza ninda ari mukuri. Twizera yuko Imana yacu irongora byose neza. Hamwe mwumbaza ico ndavyumvira ko ibi navyo byatondetswe n'Imana kugira ngo abo bantu babiri b'Imana umwe n'uwundi bashobore kugendera ubwo burere. Abizera ahantu hariya babakomeze, babafashe gukomera mu mwami. Si ikintu kibi, ariko nka Pawulo na Petero imbere barahanye ukuboko, baravuga ati wewe ku Bayuda nanje ku banyamahanga. Uko rero ubutumwa bwiza niko bwakwiye hose. Umugisha w'Imana wari kuri abo bose bagumije ijambo ryiwe, abagumye bamatanye n'ijambo ryiwe. Umuntu afise kwidegembya mu mutima ategeza kuvuga ibimuhangayikishije. Ibyo rero bikoretse mu bihari, aho rero cyadufashwa. Abo bantu bari bamerewe neza. Inyishu yari ibonetse. Umwe yafashe uyu, Baranaba yafashe uyu, Pawulo afata uwundi. Hanyuma abo babiri umwe wese afata inzira yiwe, bose bahezagiwe n'Imana. Uko niko duteza kubona ibintu, ntitugume hagati na hagati. Reka nsome ivyo kugira ngo mbereke ko bishoboka yuko ikoraniro rivuga ngo mwene datu canke mwene datu abereye igikorwa iki canke iki. Mpwemu w'Imana arashobora kuvuga ati ntandukaniriza abo nashize ku gikorwa, abo nakijeje. Ayo mahirwe arabaho rero. Cyo nagomba kuvuga iki ni kubwira weekend iheze. Ibi ntibijanye gusa na twebwe hano, ariko mu by'ukuri ni igikorwa c'Imana ku isi yose. Ntidushobora kwinjira mu idonido, ariko ahantu hose hariho abantu bibaza ngo barazi ibyo bariko barakora, ngo bafise ubushizi bw'amanga bwo gukora ko bameze ikora neza. Ariko isaha izoshika aho abo bose
bafise ibango ryo gukora mu bwami bw'Imana iyo ari bijanye n'igikorwa n'ibango ry'Imana n'amerekezo y'Imana azoza mu gihe kibereye kugira ngo igitegezo gushika cose gishike kandi munsi y'uburongozi butumbereye bwa mpwemu yera. Ibyo ntibisobanura yuko umuntu uwo ari we wese azoronka uguhisha amahishurirwa canke amerekezo, ariko umwami azokwerekana uburongozi bwo gufata no gukurikira n'ibitegezo gukoreka. Twasomye yuko umwami Yesu yavuze ku ntango, yabwiye bose ibyategerezwa gukoreka niko bitegereza kumera no ku mpera. Mu kurindira hagati yaho twese tuzokora icyo dushoboye ku bw'umwami. Niba ubu dushobora gusubira inyuma gatoyi, ubu ni hagati yacu, turabona kandi turamaze kumva inshuro nyinshi ingene mwene data Branham mu buryo budasanzwe yashoboye kwerekana intambwe zitatu. Yaravuze igihe c'ubugorozi, aravuga igihe ca Wesley c'ukwezwa, avuga rero n'igihe c'ubu ca Pentecote guhera ku ntango ya kino kinjana. Twarabonye yuko igihe cyose abantu barahagarara, bahagaze, bacaba mu buryo bw'impwemu, barakomantara, hanyuma ntibasubira kugira umugabane mu gikorwa c'Imana cyakurikira. Turavye ku bukozi bwa mwene data Branham bwagize intambwe zitatu. Dushoboye kubivuga gutyo. Bwa mbere ubukozi bw'ivugabutumwa, kandi umuntu wese ikintu cyose cyari gifise uguhema, bose banezerwa igikorwa c'Imana. Ibinyamakuru byaratangaje inyandiko nyinshi ivy'Imana yakoreye mu muntu aciye bugufi. Ubu rero reka nibuke ku nsobanuro abo bose bakora mu gusobanura Mugabe kugira ngo ntihagire ubumenyi bwanyu bwo mu makaminuza bukoreshwa mu sobanuro, ariko ibe imvugo itumbereye, atari imvugo y'abantu bo hejuru cyane, ariko abe imvugo y'abantu baciye bugufi. Ibyo mubigabeko. Muzi igituma mvuga ibyo? Nimwafata mugasoma ubuhanuzi, murabona yuko iminsi yose bwandikwa mu kidagi giciye bugufi cyane dushobora kuvuga twese. Muzi yuko iryo jwi ry'Imana ntidutegerezwa kurica iruhande, bitegerezwa kuba ibitumbereye, ariko ntibe ururimi rwemewe ko hejuru muri kaminuza, ariko ku buryo uwusoma wese ashobora gutahura. Ndabingize si bijanye n'ubumenyi bwa kaminuza, ariko n'ururimi rwumvikana rutahurika mu gihugu, umuntu wese, umugore wese, n'abantu bose bashobora kumva. Murazi ico ngomba kuvuga, kuko naho niho hari mpwemu w'Imana. Ni kangahe tumaze kubyumva umwami yihishura mu buryo buciye bugufi. Amen. Mu buryo buciye bugufi. Ibyo bitegezwa kuba ibimeze neza mu avuga ati uburungu bwacu si bwiza, oya ntaco bitwaye, ariko jewe sinzi nimba benshi muri mwebwe bazi neza ururimi, ariko ibyo tuzana n'ubuzima, si ibintu tuzana ngo babicire urubanza, ariko nukugira babisome umwe wese ashobore guheronka umugisha. Ariko natwe turemera ikintu runaka. Reka ubu tugaruke ku ijambo. Mbega icyumviro twaretse cari iki? Cari icyumviro cerekeye ubukozi bwa mwene data Branham no mu bukozi bwiwe. Igihe hari mu ivugabutumwa bari benshi. Mwene data Branham avuga ati ku ikaseti ati
mba ndi kumwe n'amamiliyoni y'abantu ku isi yose. Oya, ntibari abantu amajana, ariko amamiliyoni y'abantu bumvise havugwa ubwo bukozi bukomeye, barahezagirwa, baranezerwa, baratwagwa. Hanyuma haza igihe cy'inyigisho. Icyo gihe gishitse, benshi barahagaze baravuga ati gushika hano twaramukurikiye, ubu rero oya ntitubibandanye. Baca barahagarara, baca baguma ngaho aho bari bageze icyo gihe. Ubu rero baracazunguruka n'uno munsi, abuguruye imitima yabo ku nyigisho no ku gutondekwa muri Bibiliya, mu nyigisho n'ibintu byose bijanye navyo, bakabatizwa. Murazi ibyo ngomba kuvuga, bari bake cyane gusumba babandi bari bahari guhera ku ntango mu bukozi bw'ivugabutumwa. Ariko hanyuma muri iyo ntambwe ya kabiri, dushoboye kubyita uko, habanje kubaho igihe, hanyuma intambwe uje imbere, hanyuma haza uguhishurirwa mu buryo bwa gihanuzi bw'ibintu byose byari binyegeje, hanyuma bica birerekanwa. No munsi si muri Amerika gusa, ariko no mu bindi bihugu hariyo amakoraniro menshi abatiza mu izina rya Yesu Kristo, bizeye ubumana nk'uko bitegerezwa, bumvise, barabona, bemera ibintu runaka, ariko batizera mu ibisigaye by'ijambo ry'Imana bijanye nabyo. Baciye bahagarara neza, baravuga bati ibi abandi bafise ibinyoma, twe dufise ukuri. Baca bashiraho ibihome ku byo bari bahejeje kumva, baca barahagarara. Hanyuma hariho abandi babandanije muri ubwo bukozi bwatanzwe n'Imana gushika ku mwaka, ku mpera y'umwaka wa 65. Ariko ubu rero haba ikingorane, haje ikintu. Murashobora gufata ibintu nk'uko mubyibaza, si n'umuhanuzi, murabizi, ariko nka kiriya gihe ugutsindanishirizwa, ukwezwa n'umubatizo wa Mpwemu Yera. Mwene Data Branham avuga ati ubu rero twararenganye ico gihe, ubu turiko twinjira mu ntambwe y'umugeni, mu gihe c'umugeni. Twarabonye mbere no mu bukozi bwa Mwene Data Branham abagiye gushika ku ntambwe ya kabiri, nta nyungu nini bayikuyemo kiretse mu ya gatatu. Ndababwiye ibyo ubu muri ino joro, ndibaza ko Imana itazoncira urubanza kuri ibyo, kuko ndabivuze n'umutima mwiza. Hariho abantu bakurikiye ubutumwa, ubukozi gushika ku ntambwe ya gatatu, mu guhera mu gice c'ivugabutumwa, mu nyigisho no mu guhishurirwa ibyo Imana yatanze. Ndababwira yuko bagumye hariya, bariko barazunguruka, baracazunguruka nk'uko Imana yaciye isinzira guhera kiriya gihe. Nta ikindi kintu bafise cyo gukora no kuvuga no gukora. Ariko ubu rero hari ikindi kintu kitatunezera na gato, kumbure mu isi babandi bagumye hahandi nyene, baciye bagira ibitero kuri babandi babandanije, barabarashe. Murazi ibyo ngomba kuvuga. Umugwi w'amadini wa Gatolika waciye ku iteka abarite ninde azi, benshi barapfuye bishwe, bamenye amaraso kuko batagumanye n'abagatolika. Ni bande bagiye batagumanye nabo? Abariteriyene nabo bakoze bya bindi kuri babandi babavamwo,
ntibamenye ababandanije gutera intambwe nuko n'ibindi ndababwiye yuko ibyo natwe bizoshobora kudushikira yuko abantu bari munsi ya buno bukozi bwahawe umugisha bw'umuhanuzi yarungitswe n'Imana mu runganywe rwacu mu gihe cyacu, abahawe umugisha no gutangaza ubutumwa bw'ivugabutumwa n'iby'Imana yakoze muri ubwo bukozi bw'ukwigisha bw'inyigisho n'iby'Imana yakoranye nawe mu bukozi bwa gihanuzi n'iby'Imana yakoranye nawe. Ubu rero bageramiwe no gushibura ibyo Imana ibandanya gukora. Ndamaze kubivuga hano kwa Mungu. Hariho abantu bavuga mu buryo buciye bugufi ngo igikorwa cy'Imana cyararangiye, ngo uwo ari we wese yibwira yuko ari ikindi kintu yobandanya gukora cyangwa ko Imana iriko irakora ikindi kintu, ngo uwo ni Balamu, ngo n'abakurikira bose n'ibikurikira byose. Muzi amatazirano bamaze kumpa muri iyo myaka yose ishize. Balamu ni ikintu banyise Balamu mu buryo bw'imbabariramatwi, ariko n'ibisigaye baranyishe Satani. Kubera iki? nta n'umwe ngirira ishavu, bose nobagwa mu nda. Nkababwira nti bene data nimuze, haracyariho umuti wo ku maso, nimusige ku maso mushobore kubona. None ibyo bibafasha iki? Nabasobanuriye mu cete kizunguruka biramaze iki kwicara mu ntebe y'umuhanuzi, umuhanuzi atakiriho ngo ahishure mu mitima yacu ijambo yahawe umuhanuzi. Ndashimira Imana kubwo iyo numva ndi hano imbere ndumva ko ibyumviro nyene biriko biravugwa mu ijambo ryahishuwe na Mpwemu riruguruye kandi rizanwa na Mpwemu yera mu baryumva bose bari hano. Si iby'ukuri, nyuma y'ubutumwa bwiza bose bumva uko nyene, bafise ukumurikirwa, bose bigishijwe n'Imana, bose bazanywe imbere n'Imana, nta n'umwe ariko arabakwega, barumva bakatahura bakakira bose guhishurirwa kumwe kw'ijambo. Icyo nicyo kimenyetso ciza c'uko Mpwemu yera aturongora mu kuri kose. Amina. Murazi yuko n'ubwacu ntitwari tuzi ingene tubandanya, ntitwari tuzi inzira, n'ubu ntabyo tuzi. None ninde muntu turi iki kugira ngo Imana itugire imbabazi, turongore intambwe ku yindi? Birashoboka gusubiramwo imirongo, birashoboka gutangaza inama zose z'Imana, atari kugira ngo turonke abantambira kiza badukurikira, ariko kugira ngo abana b'Imana baronke urukundo rwa mbere rw'Imana, baronke ibikorwa kugira ngo Imana nayo banezererwe. Murazi dutegerezwa kuba abantu bashobora kubwira n'abatizera tudatwawe, tutibajije ngo ubu rero dutegerezwa kubona ibintu. Rimwe na rimwe ni ukwishira mu kibanza c'abatizera imbere yo gushobora kubakorera. Ego biragoye, ariko twame twibuka yuko ari kubw'ubuntu gusa niho twaronse umwami muri kino gihe, kandi niho yadufashije gushika kuno munsi, kandi niho azobandanya kudufasha. Turabona izo ntambwe zitatu, turasubira kuzibona. Ubu rero twarabwiwe yuko tuzobona ku mpera y'ibintu byose ugutegurwa, uguheraheza k'umugeni n'ibuye ry'agasongero n'ibijanye byose. Ibyo tuzobibona, ndabyizeye n'umutima wanje wose. Ndabibabwiye, kumbure two kumva ibirenge by'umwami bigendagenda hano, ukuboneka kw'iyo hano ni kubwiza yihishura mu buryo buciye bugufi. Twebwe gusa abantu yaba twatabura yuko umwami ahari, atari gusa mu majambo ariko mu bikorwa no mu kuri. Amen.
et nous n'en faisons pas tout un plat. ntituzobigira ikintu Nous nous réjouissons d'une joie kinini, tuzonezerwa mu mutima tubone iminsi yose ugusigwa kwa mpwemu yera kumanuka, umwami akatubwira, akatwereka inzira yo gukurikira, akaduha intege, atumenyesha kubw'ubuntu bwiwe neza neza ibyo dukeneye. Dufise amashimwe ku bintu byose byabaye muri kahise, kandi turafise amashimwe ku Mana ko tutagumye duhagaze, yaba ku ntambwe ya mbere, ya kabiri cyangwa ya gatatu, ariko ko twashoboye kubandanya dutera intambwe nk'uko aturongora, natwe niko tugomba gukurikira. Nicyo cyifuzo, iryo sengesho rya twebwe twese. Azoturongora gushikaho tuzova mu kwizera tugashika mu kubona. Ntituzohagarara imbere ya ba bandi bemera guhagarikwa. Nibangumya nzohunga, nina ruha ijambo rirampamagara ngo nje imbere gushika ku butunzi. Si bihari ku bintu sivyo bikenewe, ariko uguhishurwa kwa mpwemu ko dutegereza kuronka muri kino gihe. Hari abantu benshi hamwe nabo uharira ukavuga imirongo, ariko hari abantu bake ushobora kuvugana nabo uburongozi bwa mpwemu yera bukenewe uno munsi, bukenewe gusumba igihe cyose cyabayeho. Kuko igihe umuhanuzi w'Imana yari hano, twese twari dufise ivyiyumviro by'umutekano, twari twizigiye yuko ibintu bimera neza. No munsi nta kintu kidufashe na kimwe. Umwami wacu Yesu Kristo niwe mwami wacu, niwe vyose wacu. Turamusaba iminsi yose uburongozi bwa mpwemu yera. Turabona ko akora ibintu byose neza kubwo amashimwe n'icubahiro c'izina ryiwe. Nta muntu n'umwe twobwira ivyo mpwemu yera yakoreye hano, nimunyizere, kugira ngo n'abandi ntibabuze. Kenshi ndategezwa kutabivuga kuko mfise ubwoba. Bambwiye ngo mwene data Frank, iyo havuzwe ubuhanuzi hano ngo naho bwosohoza sinzokwigera ndavyemera, kuko nta wundi muntu n'umwe kiretse umuhanuzi afise ukuni kuhoraho agize. Umuntu akaca aguma aho yicaye atazi ikiza kudushikira. Mbega habaye umuhanuzi umwe muri Bibiliya avuga ngo ukuni kuhoraho agize? Mbere n'aba bakobwa bane ba Filipo baravugishwa n'Imana. Hanyuma Pawulo ari mu nzira aje Yerusalemu. Ninde agomba gutegeka Imana ibyo igomba gukora? Mwami Imana yacu duhezagire twese, dufashe twese kugira ngo twame tugira ugutahura neza, tunezerwe. Mpemu wiwe abe kuri twebwe, kugira ngo ugusigwa kuwe kuri twebwe mu buryo buremereye, aronke icyo afitiye uburenganzira muri twebwe twese. Nihahimbazwe izina ryiwe. Amen. Duhaguruke dusenge. Data wo mu ijuru, turagushimiye n'umutima wose muri ino joro kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ryera. Ntiwahengeshanije gukora, mwami mwizigirwa. Ibyo biratubabaza kuraba inyuma tukabona mbega abavugabutumwa benshi bahagaze mu bukorwa bwo kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma ntibabandanye mu myaka yakurikiye. Turabona abigisha benshi bahagaze igihe inyigisho yaza, Mana, batashoboye kubandanya. Hama turabona abandi bahagaze mu guhishurwa kw'ijambo ryawe, bahagarara ku nyuguti, batemeye ubukurongorwa na mpwemu w'Imana. Mwami mukundwa, tugenda dutahura gusa ko ari umukuku muto niwe
kwinjira mu bwiza bwawe reka tugiremo umugabane mwami twebwe twese twumva ijambo ryawe twe tukwizera tugomba kurongorwa na mpwemu wawe o mwami utwemere ukundi gusha uduhezagire mwami turakwinginze ntutureke ngo duhagarare ubundi bwo twoca tuba inkingi y'umunyu turagomba kuba munsi y'inkingi y'umuriro atari inkingi y'umunyu ariko ikitubi cy'igiciro ni inkingi y'umuriro kuko yaduga natwe turashima haleluya izina ryawe ryera hanyuma nawe urunama ukaturaba mu bwiza bwawe n'umuco wawe n'ibyiyumviro byawe n'amajambo yawe n'imigisha yawe turaguhimbaza turagusenga haleluya izina ryawe ryera amen.